Baby. So baby, umeze neza? Umeze neza? Nibiki sheri kumbona umenga urigiwe sana. Nibiki kurira? Nihanganye kukubwira ikintu narahutse. Iki banihanganye kukubwira. Oya kurira sheri. Kumurira cyane. Ikibazo nyabako ufise. Mbwira. Ndagwaye. Ndagwaye? Ndagwaye iki sheri? Oya mugera. Oya mugera. Uvuze ugwaye. Oya mugera. Sheri. Ugwaye umugero. Ego. Sheri. Umugero. Nini kubera kutarimbye kuva kera? Kutarimbye ava. Tegeze utubwire hanze. Atinye. Sheri. Ugwaye umugero. Nini umugero wawe? Tegeze gutubwira ugwara umugero. Narabuvuganye. Ngo tubimisha yuko ugwaye umugera shefu kabari iki kirekire cyose nabindi. Natinye. Ntiwatinye iki? Watinye iki kuki? Umeze se. Baby. Umvize ndakubwira. Ideka kurira. Reka turabukuntu twogera kwa muganga. Twumve impanuro duha. Kuce kibazo cyawe. Hanyuma wihangane. Ihangane. Jesse bamuhera. Ihangane. Twinde kwa muganga twumve impanuro ziwe. Hanyuma tumenye ko tuzo bikurikiza. Kandi umva amahoro. Umva amahoro. Numva. Ni sawa gamtana. Niwe mwitwa Famba. Famba gifyondo gifire ku mavi. Ni uko nikoje. Twagufashe twaguriye examen zitatu. Zijya waje gusaba nga ariko nibagira ko ngako wagize diabete. Je uyu waguma turabe ko oya uyu wasabye ko tuya diabete hamwe na hepatite na estoma hamwe n'umugera. Urumva twagize ibipimo byose twaravye iyo dusanga gwaye diabete ngwara kurya inyama n'inyama n'urya inyama nushobora kurya umuntu byage n'urya ucumungire ngarenga sagira umunyu sagira iki iyo ngwara pa abantu benshi bakunda kubacanga cyane urumva iyo twasanga nawe gwaye hepatite urumva byari kuba ibindi bintu nta nguvu wari kuronka nta mutu hari urumva kwihangana gusa hama ku gipimo cawe mu kujya maje kubisaba bivanye n'ingere amagara ameze twasanze mufise akagwara gato muri izo ngwara zose umuntu yashoboye kubabwiye. Ni sawa. Urumva twasanze mufise mwanduye umugera mwanduye umugera muracari hasi cyane gose kuko mwagize neza kwitanga kuja kwa muganga hakiri kare. Twasanze mumaze kwandura umugera wa sida. Gusa ikintu kimwe gihari nuko waje hakiri kare. Iyo ngwara ushatse ko uyigira nini yashobora nini ariko ushima Imana yuko twasanze ibindi byose utabigwaye ukaba umaze kwandura umugera wa sida. Ubu umugera wa sida si ingwara. Oya si ingwara yica urumva nje ko ndayigwaye neje bigahano barakungwa y'umugera. Eje ndawugwaye none ukora ngatamubwira ugwaye. Mucya muganga nawe nyene wahora upamizanye namugera ngwaye ahubwo ngendana umugera. Ibisanzwe igikere n'igiki nuko urabona
imisi yose tuwa umuntu aguma ahimiriza yuko abantu bafata imiti umugera ni ikintu cya mbere ni indwara ya mbere ku isi aho naho no kubaza mbwira umuntu maze kumva yapfuye kuri umugera nta numwe wotora nta numwe nushobora gupimisha amaso umugera ntibikunda igisaba gusa ni kimwe mugenzi saba ni kimwe saba yuko ufata gusa imiti neza cyo mugira nyine nawe kwa igisabwa nuko icyo ndagusaba yuko gira umere guko nyene nanje ngangine ngomeye meze neza cyane nuko cyugenda aho baza kuguhereza fish uyandikemo amabaraza kuguha imiti iyo miti turavye amagara yawe umeze neza cyane gose ntararengera nako byosaba yuko umuntu ufata ibinini bibiri mugabo uzofata kimwe ku munsi imisi yose ntusibe just see ego umuti uheze ucuze uzoje ufungura indya zose ntanga nguvu urya inyama ukora siporo ndabona ko uri umusore nyene amaraso agishushe ndumutse kandi wikinge ndagusavye cyane gose ico kintu uje mu muryango n'abandi ntuzogende ubeshe umuntu canke mukora ikintu utamugije umuntu mukuri kumva ubu tuko turako ivyo niko byoba mu Burundi kujya malaria yaheze hamwe na diabete n'amakorera ukura byumva hama curaba hajya baza kuguha imiti je fishe mukanya bicagira iyo scripture yawe ndakwaye nimero yawe baza kuguha imiti uzoshugaruka ngaha haciye amezi 3 pia utori indi miti turabe ingene eshaje viral yawe ingene ikwiragenda ego sawa rero ego nawe imani nuko ego namwe bayimugisha kandi y'amahoro nawe uragwaye muge jewe namubwira ngo ya ahubwo je ngenda namubwira uragwaye Dr. Pierre wewe gusa amagara ukurikira ibizo bisubira ngaho garutse amezi 3 ahetse ndosaka 10 ndakabamiza umviriza kwikingira nico nyamukuru cyane ukora byo kuko utabigize uko uzuza kubamiza umuntu adafata umuti avuze umugera umviriza genda ubikora ariko ukore wikingira bigenda neza cyane sawa aho ni sawa abakurikira ndakaroza ndakabamiza nakazi kawa muhungu nakubwiye cyo abakurikira mugeni babandi mwaje niwe bactrim Jenny Bactrim Lucy cyo muvuga tubana gushimira Imana kuko twasanze wewe twasanze kandi ngaha ubu twasanze ko gikomeye ndacakomeye uracakomeye kandi ibyo byose tubikisha umufasa nari ngaha Lucy bavuze ko umugera ko mugira uwandure byageze gute uravukanye ibyo birakunda gushika Maxita arakunda kuwa abona gushika ibyo bibashika cyane ngaha okay hama rero ikintu gikomeye ni ikintu nuko wowe ubona ko gikomeye uyu mukobwa yafashe ibiti neza cyane gose kuko Lucy we twasanze charge virale yawe imeze neza cyane gose iri hasi cyane iri hasi kugeza ku rugero yuko atashobora kwanduza umuntu ego ni kuba uyu mugira office kubona naje ntarawandura byo kuna yuko twobana hamwe tugashika aho tuvyara je nawandu ego isi namugera ko hayi ubwo yabariko abaza kwa muganga gusa agenda n'umugera wasida mubo ugendana igihe ku mpunzu umenya ko ufise igihe mubimenye byo bumenye uko umva eta ariko umugera we uri hasi cyane gose kugeza naho ubara ko ngako bitaraboneka niboneka cyane urumva kuko cyaje birayiwe iri hasi cyane gose urumva saba yuko wewe uyimiriza gusa yuko agafata imiti kujya nyine atware ku rutonde kujya nyine abandanye kandi ku myaka afise urabana kuva kiri muto uramaze kubimenyera okay kandi yabikubwiye vraiment namushimye cyane okay misi yose mu gifishe kibazo uzakibwira wo mugendana mu partenaire wawe so usembwa ne kubana bishitse abana twabyaye bobo nibo vukana umugera wasida nuko awufise umufasha wawe ubazije ikibazo cyiza cyane gose umugambi wari mufise wo kubakana nukuri muragenda mubikora uko nyene muzobyara umwana age kuvyara umwana kuya nyine bazobabwiye ngene bizogenda nta kintu kimwe kizoba muzobana muga mu gihe aje kumufata imiti tuvyukuri turabashimye ku muntu duhaye hanyuma nanjewe
kuba nari maze kwembita abantu mu rubanza rwanje nanagize kuzibasha amafaranga menshi kandi bigashika yuko nanjye ndamukunda kwiza manuro mu muduhaye tukazobigendera kuko nyine bikazogendeka neza kuvyukuri nanjye nakunubona yuko noshobora kumuheba nkimukunza kandi nakumuheba amafaranga nakonsomye mu rubanza kwembita abantu urubanza baricara ubuho kuvyukuri tugiye kutugira uko hanyuma zendanje ndamwibutsa gufata imiti utonde mama duhaye ubwo nyene kujya nyene nabivuze hama ibintu bizogenda neza cyane rwose hanyuma ibintu twabane turabona abana ko tuzobavyara tubabigendeke neza Imana niba jimere cyane sawa